Amen. Amen. Ndabaramukije mwese ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwami Yesu abandanye atugirira neza. Haleluya. Haleluya. Mwami Yesu ndagushimiye kuri Imana. Mwami turagushimiye ubwiza bwawe, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye yuko waturaje amahoro, waduhaye umwuka w'abazima, none turacariho. Hari abandi bamaze gushengera batazi niyo washengereye, ariko twebwe watugiriye imbabazi k'ibirenge kizima neturuye. Wabanye natwe mw'ijoro, none watuvyuye, reka tugukomera amashi menshi cyane. Aya mashimwe yawe zatuhoraho. Turagushimiye rero ko waturongoye gushika muri kino kibanza cawe. Turaguhamagaye gutugirira imbabazi abo bose twakoze tutakunezereye. Utugirira imbabazi kubw'imiryango yacu, utugirira imbabazi kubo twubakanye, utugirira imbabazi ku bana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza. Imbabazi zawe zibe kuri twebwe, imbabazi zawe zibe ku rushengero rwawe k'ibirenge kizima. Aho waturaze ntutwishimire Datuhoraho, aho waturaze ntutwishimire Yesu Kristo, aho mwemu wawe yadutaye akabona yuko tubaye ibicibwa, tubabare k'ibirenge kizima. Utwogeshe amaraso yawe, maze udukundire tube ngaho imbere yawe, ntuturandure. Uheze uduhezagize ijambo, ibyo dukora byose ngaha Data wo mw'ijuru ndabishize mu maboko yawe. Ibyo dukora byose Yesu Kristo ndabishize mu maboko yawe. Reka ibyo nja kuvuga byose Data wo mw'ijuru, mwemu wawe abari wankoresha, ntabari jewe, ariko mwemu wawe abari we yivugira k'ibirenge kizima. Icyo nazi ni iki: ndasambuye umwuka wa Satani awoca wose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye amajambo abapfumu n'abarozi botongerera kuri kino kibanza cyane ku gikorwa cyawe kugira gikorwe. Ayo ndayasambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhamagaye Yesu Kristo, ndagutumiriye muri iki gikorwa, ushike ngaha wibereho, abari wewe wirongorera igikorwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenzemo. Amen. Amashi menshi ku Mana, amashi menshi ku Mana. Haleluya, haleluya. Nashaka abakire mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakire muri iri jambo dukura mu Baheburayo 13. Ijambo dukura mu Baheburayo 13 ku murongo wa 20. Haravuga ngo Imana yena mahoro, imwe yakura umwami wacu Yesu mu bapfuye, ariwe mwungere mukuru w'intama, imukujeho amaraso y'isezerano ry'ibihe bidashira, ibe ariyo ibatunganya rwose mu cyiza cyose. Haleluya, haleluya. Kugira ngo mukore ibyo igomba, ikorera muri twebwe ibishimwa mu nyonga zayo ku bwa Yesu Kristo. Icyubahiro kibi cyayo ibihe bitazoshira. Amen, amen. Icyubahiro cy'Imana kibi cyayo mu bihe bitazoshira bene Data. Haleluya. Icyubahiro cy'Imana kibi cyayo mu bihe bitazoshira. Haleluya, haleluya, haleluya. Umukozi w'Imana, mwarimu w'ishengero, yababwiye ati uyu munsi
n'umunsi udasanzwe hano mu ishengero ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ndashaka nguko twari twarabimenyesheje ndababwire yuko uno munsi hariho ugusengera abakozi b'Imana. Haleluya, haleluya. Ndashaka dukoreshe iri jambo dukura muri Kuvayo 40. Dukoreshe iri jambo dukura muri Kuvayo 40. Igitabo cyo Kuvayo igihimba cya 40, duhere ku murongo w'9 dusome umurongo w'9. Abamaze kwashika. Amen. Kuvayo umurongo wa 40 haravuga ngo Uhoraho abariye Amosi ati ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzushinga iryo hema, ari ryo hema ry'ibonaniro. Umurongo wa 3 haravuga ngo uheze ushiremo ya sanduku y'ibishinga nawe iyo ukingirize ca gihuzu, maze winjizemo ya meza uyatereke ku bintu byayo, ubiroranye winjize na ca gitereko c'amatara ugishireko amatara yacu na ca gicaniro cy'izahabu cyo kosereza kw'imibavu uzugitereke hino ya ya sanduku y'ibishinga intahe, ukinge ca gihuzu ku muryango w'iryo hema. 6 baravuga ngo uheze ushire ca gicaniro cyo kosereza kw'ibimazi imbere y'umuryango w'iryo hema, ari ryo hema ry'ibonaniro, maze utereke ca kigarigari cyo gukaraba hagati y'ihema y'ibonaniro n'icyo gicaniro ubishireko amazi, uheze ushireho urugo rutwikuza impande zose, umanike n'impuzu yo gukinga mu irembo ryayo. 9 uheze wabire amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango, uyarobanuze iryo hema n'ibirimo byose, uryezanye n'ibintu byacyo byose, nuko rizoba ribaye iryera. Haleluya, haleluya. Uheze wakire ya mavuta yo kurobanuza abahabwa ibango, uyarobanuze iryo hema n'ibirimo byose. Bene rya data, iri hema turimo uno munsi ni ihema ryarobanuwe, ni ihema ryasengewe. Ntituja kuvuga ngo turiko turarobanura ihema uno munsi, ihema risanzwe rirobanuye kuko turarisengeramo, tumaze imyaka 3 turisengeramo. Ihema rero turarobanuye, risanzwe rirobanuwe ihema riturirobanura uno munsi. Ariko bene data, ndashaka muvyaguruke abakozi b'Imana, muvyaguruke duheze dusengere aya mavuta ya Elayo, muyatunge urutoki, muyatunge ibiganza. Bene data, abakozi b'Imana muvyaguruke mutunge aya mavuta ibiganza, maze abe amavuta ahezagiwe n'amavuta ya Elayo tuja gukoresha mu kurobanura abakozi bayo, nk'uko Imana yabwiye Mose iti uheze
utora amavuta ya elayo uheze uyarobanuze abakozi bacu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana atari Imana turiko turakorera atari wewe, turiko duca mu birenge by'abatumwa bawe bakoresheje hakiri kare, turiko turaca mu birenge bya Mose, turiko turaca mu birenge bya Yesu Kristo. Turakweretse rero aya mavuta ya elayo ntakibaye amavuta ukundi, ariko ahindutse ubushobozi, ahindutse ingomezi, ahindutse imbaraga za Mpwemu Yera. Reka uzoremwa ko wese azokwakire gukira indwara, azokwakira ubushobozi bwo kumukorera, azokwakira ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni,